nimba ari umwuga imyuga ibiri myiza uwa mbere w'umesha makuru uwa kabiri w'umuririmbyi atumisha makuru n'umuririmbyi n'abantu bakomeye cyane bashobora gutuma igihugu gitera imbere ati gutera imbere gute kubera igihugu gipfira mu mutwe y'abantu nimba ufite abantu badafise umuco kagira abantu badafise ivyumviro bizima gukora ntibakora bagenda mu bya ruswa twako turavuga igihugu cyuzura ubuhumbu niki mugabo nk'ubu twe dukoze ibiganiro byinshi bijanye na bwabo ntabarundi bari bafise kuva kera bime byo gukunda igihugu bya bihome ukamenya nk'ubu bakubwiye umusozi wa Ndago uracarico umusozi wa Ndago ifoko irisi jayo kubera niho hantu hambere haguye abarundi benshi babaho mugabo bagiye kuhatera ibiti ntihagi muramvye ibiti barazimanganya abo barundi bashika ibihumbi n'ibihumbagiza bariko baragwanira umwami urumva abadagi bafise mitrailleuses abandi bafise icumu kugira bereke umwami ko bamukunda bavuga yuko inkinzo barayishize hasi bavuga mwami turagiye dupfe bagira n'icumu amasasa arahera hamwe umuzungu avuga ati no ubu harageze yuko tugira amanegociation kuko ntibishoboka uko abantu bashobora kwita mu masasi gutya iyo ni patriotisme nipfuza yuko abarundi twosura kuba abo kwa Mwezi Gisabo kuko nta na kimwe tubuze. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Jewe ni Jire Ineza, iki ni ikiganiro Iris Exclusive aho twabazaniye umutumire Christian Xavier n'umumenyesha makuru afise byinshi yakoze hano mu gisata c'imico kama. Reka tumwakire muri Iris Exclusive. Christian Xavier turabaramukije. Ndabaramukije. Murameze neza cyane gose. Tubasanze mu kibanza ciza Villade kiri nyuma ya New Space. Mbega murahakora iki? Aha naje kuyaga na Iris News. Ego n'ahantu haraciye imyaka 10 irenga nahabonye. Mengo twarigeze kuza abo kwisanganiro ngaha nace ndahatora. Mugaye cyantangaje nabonye hakiri heza gusumba ni gake usanga ahantu haciye imyaka irenga 10 hagisa canke haruta uko ubaho wasanze. Numvise ngubwe neza vraiment abavuga ikirundi cakira bwata ahantu haramwa. Abarundi n'abarundikazi bariko barakurikira ikiganiro Iris Exclusive gica ku mbuga za Iris News. Mbega kuba tazi Christian Xavier ninde? Christian Xavier ni umurundi afite imyaka 50 ahora ndakuze akaba yabayeho nk'abandi barundi mugabo agakura akunda umuziki cyane kuko mfise imyaka ibiri n'igice ari umu DJ ari urashaka kubura kw'ivyo bidashoboka mugabo ndibuka ni mashaka n'amafoto ndaza kuyabaha mfise ico bita ama disque ibintu bita ama tourne disque ashaka kubona disque nkabona couleur yayo ibara ryayo nkabona ivyanditse ko naho ntari nzi gusoma nkamenya ati ngaha harimo indirimbo yitwa kunuku yaba Bonieme yaba Kongomani indirimbo z'abanyamerika n'abataliyani nizo zavuzwe ico gihe cyane. Hanyuma navukiye mu Ngagara narize ku mashuri menshi kubera ko hari gihe byashika ntayoberwa mu ishuri nkabubije kugenda handi za kuri Laïque mu Ngagara quartier 5 kuri Notre Dame nanagira n'Imana kubera navuga gute ni perfectiona cyane icyo gihe vraiment byabigoye gose cyo kimwe n'ubu abana babaduze uko ndabo mbere no muri concours national cyarabaye igitangaza kuko icyo gihe ntibyari byoroshe gutora concours ugize Imana ukayitora. Iyo rero ngize nk'ingorane nkaba mu bihe bitaryoshe aho mbona umengo ivyo nkoze biriko biranka Imana irasurikanyibutsa ko nigeze kuba wa mbere bigatuma numva ko nanje nshoboye nkaronka morale kujya umuntu arakenera ikintu kimutera ingufu. Ndiga kuri Saint Esprit ndabandana kuri ENE hanyuma ndagenda kuri Université d'Irak mu Joro ndagera ivyo bita Sciences Po ndaheza navyo nyene biteba kubera ko twiga mu ijoro usanga nk'ubu tutangwe turi nka 30 ugasanga mu wa kabiri dusigaye turi 8
gaca tuba oblige kurindira iyindi promotion izoza uwo mwaka buragiye mugabo ko murayiko ndakora akazi ntaco vyambwira gushikaho amashuri ndayamara hanyuma ndamara n'imyaka myinshi shaka nk'indwi ntarana presenta hanyuma mu nyuma ejo bundi gihe bavuga yuko aya makarte turonka tuza kuyaronka ufise impamyabushobozi ibi nayo imaze imyaka indwi ntarakora nabikoze mu mezi make. Mbega Christian Savio yisanze gute muri journalisme? Ego nariko ndababwira ivyo vyo kwiga kubera afise isano jewe sinari ko nzomesha amakuru kubera ko nagiye kwiga mu ijoro kubera ko nashaka gukora ku murango naragiye nk'ahantu nk'habiri batampa akazama mu nyuma ngenda isanganira itanguye ndapostira mu bandi mugabo ubwa mbere nta mahigwe naronse mu nyuma après 6 mois baca baranyihamagarira ko bari bamaze kubona impano office ego iyo mpano yari baratubajije ibibazo biri simple atubaza ati soma barumva ko ufise soma neza avec accent disons neza kuri Saint Esprit ndashimira Saint Esprit yaduhaye accent kuva turi ishure rira muri cyane ego hanyuma no kuri Centre Jeune Kamenge tunamenyera ama animation mu gifaransa barumva rero n'ikindi gikomeye citwa ca talent naturel citwa voix radiophonique ijwi ego baca badufata twigera bitwa ba Gorgon Sabushimike ba Audace Makado bari muri BBC ba n'abandi twari kumwe ba Kidasharira umwe wese rero yarafise talent yiwe bakadekuvura ivyo ashoboye baca baturukurikira rimwe. Batoye gute ko ushoboye imico kama? Ikintu cambere bagize ntibigeze batubwira ngo weja ngaha kandi nta formation théorique baduhaye batubwiye ngo mufise talent mwese ni murabi bihari mukora ivyo mushaka hamwe wese yasanze ari mu vyiwe nka Audace Makado agize portrait cyakagira ikindi kiganiro cy'igifaransa kivizimo vya literature kuko arasoma cyane ari umunyabwenge arenze bace bamufata hanyuma Kidasharira nawe aragira nawe nyene n'umuntu yasomye ibitabo vyinshi cyane yafise vocabulaire ziteye ubwoba akagira fenêtre de la femme indi genre je nanje babonye ikiganiro cyitwa Special Salsa cyayisaze gihari icyo kiganiro cyitwa Special Salsa rero yari indirimbo bashiraho 99% indirimbo zihari ziri mu Kiespanyol kuri Centre Jeune bari batwishije Kiespanyol biramfasha rero ngiye kwanima nkabona twari tugira ama CD ivyo ama computer n'ivyo bwatangura nkabona titre iza gukurikira et la mort ngacavuga et la mort ça veut dire l'amour kucyo mu chef de programme nkunda cyane yitwa Nkuru Nziza Nestor yaratwigishije bikomeye gose arabibona aca aranshira kuri iyo programme la semaine qui vient l'autre semaine hanyuma sanga Special Salsa Christian Savio bituma tugira club ya danse salsa bita Noblesse hanyuma turabandi turi influence amashuri ngaha ya malise nka yose ruguru ku ma province bibintu bikomeye gose gushika ejo bundi 2015 uradi ibintu byaciye bigenda hanyuma n'ubu hariho ama groupe ya salsa arahari na Noblesse irahari biruka no guhura nabo twakoranye kuva za 2005 à 20 ans bamwe barabantu bakomeye aba directeur ahantu bavuga bati dusubire turaye ko twokavyura akabatanga na cyane Christian Savio numenyesha makuru asanzwe azwi mu gisata c'imico kama cyane mbega vyaje gute mbega umumenyesha makuru wa kera atandukaniye he n'uno munsi je sinkunda ibintu byo gukompara imico kama kubera ko nababwiye uko nakunze imiziki kuva kera kuri Centre Jeune twaragira ama animation tukakina basket tukakina hariho ahantu bita kuri espace culturel mu Ngagara twarize gutamba intambo zose z'ikirundi aho zari za 96 je ndazi gushorera nazi kuvuza ingoma twaratamba tukiyereka tugatamba ihuruma tukatamba busambire ama intambo zose z'ikirundi z'abahungu twarazize kandi apana kuzitamba gusa no kumenya ibiyigize ivyo byose rero byagiye biramfasha
ku buryo rero ku kazi nahaciye mbona ariko ibinyorohera ari byo nsanzwe nzi nakuye kuri centre jeune espace culturel mu Ngagara. Yego hanyuma umesha makuru w'ubu n'uwa kera bose n'abamesha makuru sinkunda ibintu byo gukompara kuko ibihe bihibindi hari ivyiza vya kera tutakibona ubu n'ubwatsi burashabuka bisi. Yego mugabo n'ivyubu hariho vyiza akaba n'ibindi bibi bibi nitwo bivuga cyane muga ni vyiza birahari nkundi ko ndaraba nk'izo kamera mufise la facilité nkumva le son image ndabona ko kera ivyo tutari tubifise. Yego murakoze cyane mbega mu rugendo rwanyu nize ntambamye zikomeye mwahuye nazo kandi mwanazitsinda gute? Intambamye ya mbere ni ibi tuvuge nkanje canke abandi bamenyesha makuru hari gihe ukunda ikintu ugakunda n'abantu nk'ubu je ndakunda reggae gose ego mu gukunda reggae sinshobora kuca nirengagiza iyindi midiho hari abaririmbyi wasanga nabakunze gose kubera ko inyifato yabo canke amajambo baririmba mbwa ntibituma ndeka no guha ikibanza abandi. Intambamyi rero iyo ujanye nabwo ugakurakira ivyo ukunda urashobora gusanga wakumiriye abandi. Ica kabiri ni intambamyi ijanye na ruswa. Hari abaririmbyi cane cane bubu bagitangura canke bataragera ku rugezo rwo hejuru babazi sinzi ko ari byo byeze kera twevyo ntibyabaho ugasanga umuririmbyi ariko araza azana ruswa yashaka kugukorompa. Urumva nk'ivyo kubera peut-être hari ubukene muri iki gihe hari abagwa muri uwo mutego nico bita journalisme alimentaire. Voilà birafise ico peut-être bivako kubera ko kera hari amamedia make baraduhemba neza ariko ubu amamedia yabaye menshi cyane ukatusanga rimwe n'abavanturiye n'abantu batazi igituma bazishizeho hama bakabura uburyo binjiza bakaca babura n'ubwo bahemba. Mugabo urumva rero iyo umumesha makuru agiye muri ruswa murabizi ko ruswa ingene rumeze na karanda umaze gufata rimwe biba biheze birakunanira kuvamo. Ivyo biratwicira umwuga hari bibaza yuko twese teza kuba gutyo. Ego mugabo rero nashaka guhanura abamesha makuru bakiri bato bagitangura ntukaje ruswa. Ubaye ruswa uzubaye nka Kamaraye. Ego Kamaraye niko kaguma karondera udufaranga. Ariko ugize bihagaze ko urashobora gushika ku bintu nawe udashobora kwiyumvira nitwaronka kandi nashobora kubabwira ico byanshikanye ko gukora umwuga nk'icyo dusaba utarinze usegereza. Murakoze cyane. Turaherutse kubona ku mbuga ngurukanabumenyi mugenda mwihiganwa ryitwa Sika hariya muri Guinée Equatoriale aho mwajanye n'umuririmbyi Cedric Bangi. Mbega byagenze gute? Murashobora kutubwira cyari kibajanye muri rusange ku bantu batoba batahura iryo higana? Imbere na mbere bijanye n'ivyo mpeje kuvuga nashaka kubabwira yuko je maze kuja mu bihugu bishika 12 kubera ubumesha makuru. Muri ivyo 12 rero hariho niyo sabukuru bita Sika ni kuvuga Stade d'Intégration de la Culture Africaine, kuvuga ngo ni sabukuru rishaka ukunwanwa kw'imico kama y'abanyafrika. Ni sabukuru namenye mu 2009 bivuye ku muririmbyi yitwa Steven Tsogo yagiyeyo akayitsindira. Amaze kwitsindira rero tuja kumfata amasaramu n'amaje nkuko arabisigura cyo dusanga hari umurundi kazi yitwa Monique Kayibanda Fifi yari asanzwe yiga hari ariwe yabwiye Steven Tsogo ya mugenzi wiwe. Mu nyuma ziwe abaririmbyi bamaze kuja ni benshi uretse Steven Tsogo hari witwa Shazikuru witwa Albert Kuru hariho witwa Emelance Emi eka n'abandi bakurikiye ba Bernice de Belle hanyuma n'aba présentateur witwa umesha makuru excellent nimubona n'witwa Edwige Mbonimpa bose baragiye de 2011 na 12 je nagiye 2013 2013 naragira n'Imana ndaronka agashimwe ku muco bita meilleur présentateur live. Ego hanyuma novuga ko havutse ico bita muri France une histoire d'amour ifatanya iyo festival yo muri Benin Cotonou hamwe n'igihugu cyacu Burundi kubera ko tumaze guparticipa kenshi kandi tumaze kuronka amatrofe ashika 5. Steven Tsogo wakurikiye Emelance Emi hama nanje hama Natasha Ngendabanka hama n'uwitwa Fajos yabereye ino yari 2022 iteguwe
na Nsavye Multi Services ndongoye kubera ko birimwo mu byo byatumye nshobora gutera intambwe kuko mu 2013 nyene yarambwiye ati Nsavye urashobora gukora ibintu nk'ibi iwanyu byafase imyaka 10 kugira umuntu abikore mugabo finalement byarabaye novuga yuko ni kimwe mu byo kunguka igihugu cacu rero cyarashoboye gukora ibikora inka kuko ndavye ingene byagenze uno mwaka nkara n'ibyo nabaye mu 2013 canka amatwa asumira ngene mu bindi bihugu bagiye bakora baracikugura abarundi malgré ubukene bw'amafaranga nta kintu na kimwe cy'uburyo bigeze babura ko urabakira ukabaho twabagikaho barara ukabatembereza ivyo bintu twari narase turabikora uretse ivyo rero turafise n'imico myiza yo gukunda abantu yo kubitaho yo kwakira abashitsi barakubwiye ko abarundi ikintu cyo kwitaho abandi cyane cyane umushitsi ngo ntahandi babibwakibone baripfuza rero ko twosubira kugitegura bishobotse mu gihugu cy'u Burundi canke mu bihugu duhana imbibe by'ibihugu by'ubuseruko mu buseruko bw'isi donc mu buseruko East Africa. Ego uno mwaka rero twari kumwe n'uwitwa Cedric Bangui turi kumwe n'uwitwa Kabul ari kumwe n'uwitwa Kadikei twaragiye turaserukira igihugu hanyuma tugenda ndagira ibyo présentateur live hanyuma abaririmbyi bararirimba n'uyo Kadi harabaye icyo bita atelier avuga ku byerekeye ibyo bintu bya intégration de la culture africaine zaragenze neza kuko twaramenye ingene ahandi bigenda turababwira ko iwacu bimeze hanyuma turaja kuhiganwa naho tutaronse agashimwe kubera ko twebwe turacari inyuma mu bintu byinshi ndashobora kuvuga ikintu cyatugumije inyuma nuko ubashizemo ibintu byo amatora kuri amatora rero itora rimwe ryagugwa $1 urumva n'amahera arishika $6,000 hanyuma deja twege ntitwashobora gutora kuri iyo systeme ya ma visa card itarabaho mu Burundi umva twagiye dufise zero vote abashoboye gutora Kabul gatoya ni kubera ko hari abarundi baba za Canada bakeya abantu information canke Ibrahim babikoze urumva mugabo bamatwa dusumira tubwiye ko twese uko turi batatu turi kuri scene atamu numwe yadukoreyemo aba Cedric aba Kabul ari Savye twese ngo twarabikoze neza urumva rero kiri naco hari ibihugu aba president babijamwe nk'ico Guinea Equatorial niyo Guinea yindi abakuru b'ibihugu barabyinjiyemo barakaburira abantu gutora urumva nk'ivyo sidi ko Burundi tuzora hari bishika mugabo turavyizeye ko bizoshoboka kubera ko ni ibihugu biba bimihiganwa mu bitandukanye ngiriyo ntame zuba turashikako nimba atari banga muraje kutubwira ibyerekeye competition mwari mwagiye muhare muri Guinea Equatorial mushobora kutubwira ibihugu mumaze kugendagendamwo bivuye kuri uno mwuga na cyane cyane no ku mugabane wa Buraya nimba mumaze gushena ego hari ibihugu byinshi mpereye hafi mu Rwanda twarajayo za 2012-13 turi kumwe na Shazikuru mu Uganda Bahimba Festival turi kumwe na Shazikuru nyene namaze kugenda gatatu muri Kinshasa ego hariho icyo bita Escale Bantu namaze kugenda muri Egypte Cairo hamwe ni Alexandrie namaze kuja muri Sudan namaze kuja aho muri Benin muri festival Sikanyene turamaze kuja muri Maroc kuri vya Pasak yaraturungitse bivuye ni projet ya Africalia baraduhaye amaformation turi kumwe na Master Music Kuza Music aba manager hajya twese certificat mu manager namaze gushika no mu Bubiligi no mu Faransa ndagenda muri icyo bita résidence journalistique muri musée kandi ivyo vyose yari higanwa bakavuga bati wewe twagutuye ko tubona kuri internet hariho ibintu maze gukora vya Primusic narabaye mu MC muri Primusic imyaka ingahe ndaba muri jury muri Primusic imyaka kuva 2012 13 14 19 20 21 urumva hamwe na Isanganiro Award Isanganiro rero urumva niyo yavyaye vyose turagereza Isanganiro depuis 2011 gushika no mwaka
urumva yuko ivyo vyose ni kubera uwo mwuga. Murakoze cyane. Carrière yawe CV ni nini, mbega nko kubamenyesha amakuru bariko bararuka, benshi baridoga ngo muri journalisme nta mahera ariyo, abandi bakavuga ati nta opportunité zihari, mugabo twaba twumva mwebwe mumaze kugenda ibihugu bitari bike, kandi ntimugira ubusa, mugiye kuri mission kanaka. Nakahe kajambo mwubabwira nk'umuntu nyene yabitangiye? Akajambo no babwira no babaza nikiye kirimo amahera, nihe hari amahera, nihe nabarumbwira ahantu muri iki gihugu hari amahera uhembwa ube satisfait, nihe directeur general w'ahantu muri ministeri isanzwe ahembwa ngahe? Duhere kuri directeur general. Ariko mwafise irindi banga mukoresha kugira ngo abari mu mugwa museru ndabona no kwanza kumenya yuko kurondera amahera bitari vyo, kuko nana hamwe hari amahera, kandi amahera ari hose. Urashobora kubura kurakora iki kikaguha ubundi burenganzira bwo kuronka ibindi. Duhereye nko ngaha, ukoze neza umwuga wawe ntiwibe, nturangwe na ruswa. Deja nko ngaha arahari, jewe n'ivyo reko rabwira vya Primusique n'ibiki bindi, nk'ubu je na mariage amafaranga bampa ndayakubwiye ukwiruka nizo bintunze, mugabo ntibintunze ngo nukwera ko ya visibility umisha makuru, urumva banyakirira iki, kubera ko babona d'abord ko nshoboye kandi hari ibintu byo kumenyekana. Abaririmbyi kwito abamenyesha makuru iki gihe ataramara n'amezi 3 abamaze kwita ko hambaye, abashaka kuronka amafaranga menshi, mugabo hariho facteur umwanya ukabanza kubaka mugani w'umuririmbyi rango kubaka izina, urumva udatrishije, hanyuma ukitonda ugafata umwanya ukwiye, ntuje ngaho ngo urote gushaka kubaka inzu, gushaka kugura imiduga. Ndibuka gusa igihe ngitangura akazi en 2003 abatwakira bavuze ngo uje kumesha makuru ngo uzotunga, abadusumba bari tubwiye ngo batubwira ko tuzofata twishwe n'inzara, tuzofata ubuze amahera turiho inzu y'abandi, abana bacu bazokwiga amashuri dushaka, tuzokwivuza neza, tukaduga tukazana amakara imihwi iki, twumva n'ivyo bidukwiye ko twe twagiye mu kumesha makuru tugeza secondaire. None ari ubuzima burutuko, ushoboye kwivuza ukagaburira abantu ukabajana kwa muganga ukagira iki, ibindi ni byuhiro, kandi navyo nyene birashobora kuza wifashe neza, kandi ntubikura mu bamenyesha makuru gusa, n'abandi bose urashobora kugira imigisha, ko mu Kirundi bavuga ngo gira ubuntu, ukunda abantu baguha ibintu. Urumva d'abord n'ubuntu no gukunda abantu, utagira ubuntu zava wiba, hama nivyo wozoba wivye umusume bagucakire bagushe buroko byose bibubusa. Kubwa Christian Sadati ugize ubuntu ibindi byose bica biheza bigakurikira. Mbega nikihe kiganiro murusanga muzi cyane mu gisaka cy'ibiganiro hajya kunsamirizi Isanganiro? Mbega nikihe kiganiro mwibaza ko coba cyaratumye mutera intambwe ikomeye mu buzima bwanyu bw'akazi ko kumenyesha amakuru? Cyambere nimva ko ico kiganiro citwa special salsa nababwiye, kubera ko abarundi bwa mbere bumva umesha makuru avuga iki Espanyol, nabikuye kuri Centre Jeune Kamenge mu magume ya 9567 twaba mu Ngagara tubaruka hariya bariko barasa mu Kamenge tukajya hamuca twinjira, twataha tutashimwa ukazomba ngo wewe wagiye ukuri iki hariya ngo barogutsindayo, urumva gaca babona uzanya amanote, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Ngwene ngibiruzo bijana he ngubura kwiga ukaza kwiga ivyo biratore. Kumbe umunsi nashitse mu Isanganiro banshize mu kiganiro cyari gisonze gihari, hari mbwa nta muntu yacanyima, bumva accent yo twigishije n'umumasero muri Argentine, biraryoshe cyane. Nkigiye meruka ejo bundi muri Malabo nasanze atacongereza bavuga, atani gifaransa bavuga, abo twari kumwe barabizi nibazokurikira kino kiganiro, narabahagareye nyine débrouiller ivyo twizi ya plus de 25 ans, ivyo twizi ya plus de 25 ans maintenant, tukabiyaga tugasaba icayi nk'aka kayi nkamubwira kakazana nk'isukari weta sukar urumva uracana vyibuka, urumva
ntumenye iyo bizogushikana. Ubonye umwana wawe ariko ariga gitari, umwana ariko ariga nawe bari carabu ca giportige, mureke ikintu cyose wize kizogirira akamaro ushaka kumenya ryari. Ntugume urondera ngo urumva ngo hagezwe hibi gusa, iga ivyo ushoboye byose. Murakoze cyane. Mu gisata c'imico kama mukoreramo cyane, nizihe mpanuro mukunze gushikiriza abakurikirana ibikorwa byanyu? Kwihangana. Twe namanyaga n'abaririmbyi baba bashaka ko tukora ikiganiro, abamaze kubimenya barabimenya. Ubu niwe ntabwiye kubona ico vyavyaye. Urumva ndababwira ngo bazane amateme, ni kuvuga umutwe w'ijambo ico bagiye kutwigisha, kuko nta muntu yobura ico twigisha. Umwe wese afise ubuzima bwiye nawe buri gitangura, kugira ngo uzo ariko aragukwikira ku radio nakuvuga ngo umva ngo afite indirimbo 10 20 ngo maze gusora zine, hari n'ukubwira ijana ngo ma melody ijana cyangwa amajana 5 ngo mbuze amafaranga ivyo ngo cyangwa ibi bya droit d'auteur ibikivyo. Je nababwira ati umviriza ukungana nuko nyene. Ndamaze kubona abaririmbyi bamaze kugira ibintu bita ama-album 2-3 ubwo ugasanga ntibaramenyekana, n'undi asora karimbo kamwe. Nta mumenyesha makuru azopfa kugiza ubustar. Ubustar uzobohebwa n'Imana nzima. Hari abastar bamaze imyaka myinshi bagira n'abandi usanga ari agisora indirimbo imwe Imana ikamuha. Urumva n'ubwitonzi, kukunda ivyo urakora gusa, hanyuma ikazohezagira ahishaki. Imana yita ahishaki. Ntuje ngaho ngo wiparature, ngo ugende ngo ukorompa abantu, ngo ugire ngo ama media tour, ibintu nk'ivyo. Ego si bibi kubikora, mugabo ntucugira ngo uko wabishizemo uburyo inguvu n'ikigo niko biteza kugenda uko bishaka. Wabiburuka badisukeshwa nabiheba, urumva ngo barambaniye usigaye widogera abantu. Kora ivyo ukunda gusa, ibisigaye bizokwikora. Nimba Imana yakwandikiye kuba umustar uzomuba. Hoba hariho abantu bidogera Christian Savye ko ataba promoting na cyane cyane abo baririmbyi basanzwe basohora indirimbo kenshi, ariko ntivyobura kubera ko hariho umuntu ashobora kukwizera ati Savye namuha indirimbo azoyivuza imisi yose. Urumva jewe kundwi ndaronka aba artiste bashika 10 baba bashaka ngo ndamupromoting. Ufise ikiganiro kimwe kundwi, none wumva abo 10 boronka espace ryari bizogera gute? Bacubuga ari mu kirindwi bwiza bw'inka nuko bimwe. Kera za 2005 6 byari vyoreshwa aba artiste ntibari bwabe benshi, ariko ubu ni benshi cyane. Nico gituma ndabasaba ivyo vy'amateme kugira ngo ibe forme yo kubayungurura, kandi en même temps kugira ngo ikiganiro tuzoba dukoze kigira akamaro. Henda guha akarorero, hariho nk'umuririmbyi yiga kuri université ageze mu wa 5 muri medicine, araza ndamubwira ivy'amateme akayabura, mugabo akaguma angora umwanya wose ndumva ko d'abord ko afise determination. Hama sinzi ukuntu twayaze nza numva mvuze tuvuye ku kintu cyitwa musicothérapie. Musicothérapie ni science yo kuvura indwara biciye mu muziki. Wobuzi yuko iyo umuntu ari muri koma byamunane kuvayo, yuko umuganga ashobora kubaza indirimbo yakunda bakayishiramo umuntu akava muri koma. Wobuzi yuko iyo uratamba ufise igikomere kica cicatrice. Dawidi wenyene yaririmbira umwami agwaye agaca aragira tema, aravuga ingene bigenda ahere muri Bibiliya kubandanya. Cyo tukora kimwe mu biganiro ntigeze nkora biryoshe gusumbi, kubera iki kwera afise determination kandi ari muri domaine yiwe. Ariko aravuga nk'umuganga amaze imyaka 5 muri medicine, abamaze gukomera, hanyuma agaca agira iki, akaba ari mu artiste. Urumva ni ikintu gikomeye gose. Murakoze cyane kubona mwitaho cyane imico kama. Mubona bigira uruhara uruhe mu gukomeza ubumwe n'akaranga by'igihugu? Yemeruka Imarabo bavuze ngo nimba ari umwuga, imyuga ibiri myiza, uwa mbere w'umesha makuru, uwa kabiri w'umuririmbyi. Atumisha makuru n'umuririmbyi n'abantu bakomeye cyane bashobora gutuma igihugu gitera imbere. Ati gutera imbere gute? Kubera igihugu gipfira mu mutwe y'abantu. Nimba ufise abantu badafise umuco, kagira abantu badafise ivyiyumviro bizima, gukora ntibakora, bagenda mu bya ruswa twako turavuga, igihugu cyuzura ubuhumbu niki. Mugabo nk'ubu twe dukoze ibiganiro byinshi bijanye na bwabo ntabarundi bari bafise kuva kera.
bimwe byo gukunda igihugu bya bihome ukamenya nk'ubu bakubwiye umusozi wa Ndago uracari umusozi wa Ndago ifo ko irisi jayo kubera niho hantu hambere haguye abarundi benshi baba mugabo bagiye kuhatera ibiti ntihajye Muramvya ibiti barazimanganya abo barundi bashika ibihumbi n'ibihumbagiza bariko baragwanira umwami urumva abadagi bafise mitrailleuses abandi bafise icumu kugira bereke umwami ko bamukunda bavuga yuko inkinzo barayishize hasi bavuga mwami turagiye dupfe bagira n'icumu amasasi arahera hamwe umuzungu avuga ati no ubu harageze yuko tugira amanegociation kuko ntibishoboka uko abantu bashobora kwita mu masasi gutya iyo ni patriotisme mugabo naho tuzi kweri tutazi tuzi Napoleon Bonaparte tukamenya Mussolini tukamenya Hitler n'ukurukimana tubura kumenya umusozi wa Ndago ejo ngiye ni Malabo narabize presentation navuze umwami mwezi gisabo ko yagwanyije abarabu baje gutwara nk'aba esclave abarundi urumva nk'ubu isi yose yomenya ko Uburundi bwonyene ari bwo butigeze buronka aba esclave twabatsindiye hariya mu Rumonge ntibabyumva baratangaye kubona ko ari igihugu cyo muri Afrika cyatsinze barumariza cyatsinze atamurundi n'umwe yagiye muri Amerika kuja guteba bijya byatsi n'ibitiritiri imbari ibitiritiri ntumbatse nk'icyo ni ikintu twari tukwiye kuvuga cerekana ko tutari abantu basanzwe abarundi baravuga ko Burundi bwigeze gushika hajya kuri Lake Victoria bakavuga ko hajya hose Bukavu gushika ngaha munsi ya Tanganyika hari za Fizi hari mu Burundi cyo gituma hari n'ubwami bw'abarundi nk'ivyo ntaho buzigiye cyane hari rugamba Uburundi bwari bwikuvyemo nk'icuro zitandatu zubu mugabo ivyo ababizi bangara gute ndeuko murakoze cyane mbega nigiki mwoba mwikugura ibihe byiza mwigeze kubamwe mu myaka mumaze mu mwuga wo kumenyesha amakuru ibihe byiza nkumenyesha amakuru bico kana igihe ca mbere nibihe byinshi je namaze kuba hambavu y'umukuru w'igihugu inshuro zirenga 4 umukuru w'igihugu akaguhamagara akakongorera akantu kajanye n'ivyo uri kurakora nk'umuyobozi Siyansa byamaze guhamagarwa n'umukuru w'igihugu akamwongorera ati akambwira nka appréciation yiwe urumva apana rimwe inshuro zishika 4 jewe ibijya vya primusic kubi ruhande ya hari umuririmbyi akomeye cyane yitwa Platinum yitwa Ndewo muri Tanzania Diamond Platinum twicaranye gutya Diamond Platinum mwaricaranye 2019 muri Brarudi navyo nyene nibihe byiza nabayemo urumva ni no bivuga sinobimara ruguru ugasanga uri kumwe n'umuntu w'umumama mutari muzinanye yakubona ngo yonsavye yakakuyambira ukumva ikigishariro ca vrai n'ibintu tuzamamwo uragenda muri banki ukagenda muri assurance ahantu hari abantu benshi ukabona umuntu araguhaye akajyo ko kuva ku murongo urumva kaba ari icubahiro baritse kubura amafaranga menshi cyane mugabo urumva ko abantu bakwitaye ko baba bariko barakumva n'ivyo byo kugenda iburaya n'ivyo byo kuja muri aya festival n'ivyo byo kuronka ama trophée n'ibindi ntibuka ni byinshi gose nshimira Imana ushobora byose yampaye akajyo sije nyene n'abaririmbyi plutôt n'abamesha makuru benshi nzi uretse ivyo ndi je bitu mu correspondant wa émission bita Couleur Tropicale yo muri RFI nico ni kintu kuva 2015 gushikuba imyaka 10 byarampaye occasion yo kuvuga ivyerekeye umuziki w'u Burundi ikiganiro numvirije kuva 95 gushikubo sinari bwumva bavuga Burundi bavuga za Senegal bavuga za Gabon ibintu bya Afrique Centrale Afrique de l'Ouest mugabo twebwe batatuvuga numva naronse occasion yo kwera ko mbanzi biri bangaha kubishira sur une scène internationale ico ni kintu kindyohera gose nirihe banga wakoresheje kugira ngo RFI Radio France Internationale ishobore kurondera Christian Savye kugira ibere umukoresha ico kibazo naheje kucishura kuva kare si jewe nagiye kurondera nibo bandondeye naronse telefone kunyene ati mbega uri Nsavye ati wi Burundi amaze imyaka ari muri Isanganiro ati bakutubwiye
yuko ukunda imico y'ikirundi kandi uvuze ukunda imiziki y'uburundi twasanze ushobora kugira ico tumarira est-ce que urashobora kwemera kuba umukorespondant uyo emission kuri Tropical numvise umutima ugira uturike kuko ikiganiro nakurikiye kuva 1995 imyaka n'imyaka urumva kabaye akaryo ko nanje nshobora gushikana uwo muco cyangwa umuziki w'uburundi mu makungu. Muraherutse gutegura igiteramo cyabereye hariya mu Kamenge mwibuka abaririmbyi baho hambere, mbega murashobora kutubwira byari byifashe gute, byaje gute kugira ngo mugire icyo cyimbo? Urumva ibi byatanguye mu 2012 ndibuka yuko twageze icyumviro cyo kwibuka umuririmbyi ari mu bantu bakomeye bita Nikiza David Niki Dave, turangira en contact na famille yiwe, hama tuyaga n'umupatiri yatwara ahantu bita kuri Don Bosco hariya mu Buterere, yari asanze afise materiel, afise n'abartiste baririmba, baca turahana turaganira na famille turaza turakora dukoze, hanyuma hacavuka icyo cyumviro cyo kuza turibuka abartiste. Twabikoze dufashanije nitwa Pisco atwara umugwi wiwe bita Hope Street Inkinzo, tukaza turibuka cyane cyane wa Mr Nikiza David. Mu nyuma haragiyemo Matata, harongera hajamwo Leonani w'Umungere, tuguma tubikora, tuguma tubona ko hari benshi bagiye twosanga atandwiza ibizohera tutagiye turibuka. Benshi bakaca bakavuga bati rero kubera iki tutovyibukira rimwe, tubibukira rimwe. Ico kibazo carabajijwe nk'imyaka irenga 5, hama tukabura eske tuzobigira mu kwindwi mu kumunane two kusunga itariki yihe kubera iki itariki. Ico kibazo kikaguma kigaruka, abashima ivyo dukora kandi twabikora atamafaranga niki. Haragera igihe rero witwa Steven Sogo ari muri Amerika, no muntu twakoranye imyaka myinshi kuri Tempest 6 ans, aca tuko turabyaga arambwira ati twofata itariki zibiri z'ukwezi kwa 11. Ndamaza kubera iki ati itariki imwe z'ukwezi kwa 11, itariki imwe z'ukwezi 11 ni umunsi mukuru wa Beranda. Itariki zibiri abemba muri Katolika ni umunsi twibuka abacu bashengeye, twebwe abacu bashengeye n'abaririmbyi. Kwereka tufata iyo tariki canumva ko ari ikintu gikomeye, itariki y'abacu bashengeye izwi tuke. Umwaka uheze rero niho twatangura edition ya mbere, turabikora kandi bigena neza, bararondera amafaranga foti yakajya kubashimira cyane abitwa Steven Soga, abitwa Bakakabone, abitwa papa nibenshi abakilokilo bagoreti n'abandi barabikora. Uno mwaka hoho harajemo na BRB, ndashimiye cyane abatwara BRB bavyumvise kuko uno mwaka baratumye dukorera muri confort, ibiduze twifuza kubika twabikoze kubera uburyo bw'amafaranga batanze. Iyo bahatabaho tukorera mu bukene, ugaca usanga ivyo ushaka gukora gutumira babatamara baje bava za Kirundo ku Ntega, arabaje bava Imabayi n'abandi. Ni ukuvuga ko ivyo twiyumviriye twashobora kubishira mu ngiro kubera banki centrale yacu yabikoze. Urumva rero iyi ni deuxième édition twakoze, twiyumvira yuko kandi byaciye bikomera gusumba, twiyumvira ko troisième édition hoho tuzoshobora kuja tukabikorera na ruguru kubera hari abaririmbyi benshi bamaze batahambwe ino tutashoboye gushikira kwera ubukene. Imva zabo turashobora kugenda nk'umwaka uza tugatuma bamwe bakagenda kubikora. N'izihe ntambamyi mwagize mu nteguro z'ico giteramo? Intambamyi hoba hari intambamyi mwagize? Oya, nta ntambamyi twagize kubera ko abo twakoranye bose barakoze ivyo batezwa gukora. Intambamyi gusa n'ubwo buryo bw'amafaranga. Ego uburyo bw'amafaranga kuko turafise ama projet menshi. Hariho projet y'ukugira zijya ntatemwa, kubera turagera nk'ubu duheruka kuja kuraba tusanga intatemwa ziko zirasiba. Ese tworonka uburyo kubera hari abantu basanzwe bakora hariya ku mpanda batubwiye ko bashobora kuza barazikurikiranira bagakuraho ubwatsi, iyo ziya nyandiko z'amazina yabo zifutitse bakasura kazandika kugira ngo dushobore kuzirokariza no kuzidentify. Iyo niyo ntambamye ya mbere dufise, turipfuza kuzogira iki kurabira hafi zijya ntatemwa z'abarimvyi bagica. Kabiri dushaka gukora igitabo kuko ama information dufise ni menshi cyane gos kubera tuza amatemanya yose ama documentaire twakoze kugira ngo tugire igitabo abana bubu baze baramenya nakaninde yakoze iki kuko ujya mwanya tuko turabivuga nitwevuga tubimari tugira ka phrase kamwe umwanya bari mutoye
mugabo habe reference abana bavuka canke bageze bamenya ati mbega basokuru bacu b'abaririmbyi bari bande baranzwe niki. Ico kintu ni projet nini yani yumvira ko tworonka nk'uburyo bw'amafaranga ashoboka twobikora kuko les archives ziri hajya ama information mu archive aruzuye tukazobikora. Murakoze. Ni igiki gituma Christian Savio akunda umuziki? Christian Savio akunda umuziki nababwiye ko mfise imyaka 2 nari umu DJ. Umuziki n'ubwo buzima. Umuziki umuririmbyi yaririmbye ati uririmba umwana avutse uratera impundu. Mu bukwe muri dote bararirimba, muri mariage bararirimba, iyo umuntu apfuye n'ukuri bararirimba, n'umupadiri canke pasteur ntashaka kuvuga ubutumwa utamuziki uvuze abantu batavyinye ntibishoboka. Uriya mure araririmba karibo damu uwarose deception uwo bawukanyaringa indirimbo zo deception. Ibintu k'ivyo urumva umuziki n'ugize ubuzima doreka kuwukunda gute n'umwana ari mu nda aratera akagereyo arumvize nyina ariko araririmba. None imagine toi ahubwo wowe umuziki nitosha dupfa twese. Murakoze cyane. Mbega hoba hariho ibibazo cyangwa ingorane wowe umaze gucamo muri iyi kariyere yawe ndende yo kumenyesha amakuru? Hari abantu bagusharikamo, hari abantu bagusharika bakiyumvira ngo urabajyanye utuntu mugabo bagira nabi kubera ko abavuga iswera avuga ni riski ya mtu. Riski ya mtu hari gihe bikugwa utazi iyo bije bizanana. Nk'ubigiye nayiko ndazara umuntu ariko telefone ambwira ati urafise umunsi hirya ejo ntikwera iki ngo urumva ngo narabonye ukurana imahanga. Urumva si ubwa mbere biba bimaze kuba kenshi bisigura ki umuntu agusharitse kubera ico kintu none akigukuyemo arakironka. Urumva iyo ni impamba mitaryoshe. Hari abantu bace bagusivya bakavuga ngo haro n'abakwitangura umu incapable ugasanga wa wundi akurokrise aranabikubwiye hanyuma ati burya mugenza wawe nta mugenzi ufise, burya nta mugenzi ufise ita traité d'incapable. Ariko je burada kubona kuri réseaux sociaux réseaux sociaux irahari ati wowe uri umu incapable gute. Muri Primuzi twarabuze ukora, muri Sagandara twarabuze ukora, muri Barori dode uri capable gute. Kumbe abayikeka kugiye kumuronkana udufaranga kandi utwo dufaranga naho yo kudutesha ntatwa caronka. Urumva ivyo birijena ntumenya n'umwenemi wawe ari we. Urumva mugabo ntaco nta muntu ataba critiquer n'umukuru w'igihugu baramukritika na papa baramukritika se w'abakatolika ekana nintuze hari n'abakunda shetani ugasanga umuntu ahayagiza shetani kandi azi neza ko Imana ari yo nkuru kandi ari yo rukundo. None tubigire gute ngo umuririmbyi yavuze ngo utavuze yaheze mu nda kwa nyina. Umuririmbyi yabiririmbye utarava nuwanse kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina. Ahubwo n'indabara nayivuga akavuga ati hajya hari umwana w'umuhungu ati rero umukobwa canke suwase n'umubanyi canke urumva ivyo tuza kubana navyo nta kundi riko biri turabantu. Mukanya nariko ndanimahanda ko ndagira repetition ahantu ku bana maternelle vya Père Noël mukanya niyo nayivugira repetition gituma nacerewe gatoya. Urumva nabonye ubwana biga muri maternelle bufite imyaka 3 abantu beko barimba bwo ko buragwana burya na menshi nahagarika navuga ati hagarika hanyuma nca nabaza abankadreza ati kumba abana bangana kuya baragwana ngo twaba tuko turabaguranya gw'inzara n'amenyo. Urumva umwana w'imyaka 3 ntabaragira inzigo ntabaragira intuze mugabo ivyo kujyana amenyo no kujyana inzara. Urumva twavukanye ico kibi twabaye ba mugani waho ngo Gahini ngo yasharitse Abeli ngo eske yari yavyigiye ngo nahandi ari nta hamwe hari bwabishari kari nuko turi rero no muvukana aragusharika umuvukana mva mu ndimwe akagusharika. Nkumva sinzi ko twogwita ugwanko mugabo niko twarima. Nakahe kajambo Christian Savio yumva toge natabwiye abakunzi biwe n'abakunzi ba Iris Exclusive muri rusange? Nagira nababwire ko dufise igihugu ciza kandi dufise umuco urenze. Bakubwiye ubuntu
bakubwiye ko abarundi iyo bari mu mahanga bidistinga. Ivyo bintu uri mu Burundi ntavyo bakwemera. Bakubwiye yuko iyi klima dufise, urabona ko akavura kariko karagwa, ntihashushe, ntihakanye, hari ahandi bashuha bagashuhirwa canke bakagenda imbeho yo narayiboneye hari muri hiver. Hamwe ukuye gangu urukura telefone umwana ukuboko kuca gutitira. Nipfuza yuko abarundi twosura kuba abo kwa Mwezi Gisabo kuko nta na kimwe tubuze. Hari umunyamahanga yigeze kuza ngaha ndamutembereza mujana ruguru, hanyuma turi mu modoka tutarashika Bugarama abona izuba, tugeze Bugarama abona igipfungu, dushitse Muramvya abona imvura, turenganye nk'iminota 5 abona imvura irahise, aca asuye kora abona indi mvura. Urazi ne yambwiye gusa imvura gituma mujyana Iyo gituma abarundi n'abarundikazi tujyana. Ati murashaka gusa igihugu ugiye 10 minutes ukabona imvura, wagenda 10 minutes ukabona izuba, wageze ati hama mukuboka mukajyana kwe. Nararengewe wumva inyene yabivuze isi iyo byaje bizanana, narembye none nk'umuntu ariko avuga iki, kumbe arazi ko aravuga. Nta mpamvu yo kujyana dufise, twari tukwiye kumenya yuko tworeka kujyana mukuri ya paradis tuvugira ngaha n'ahandi. Uburundi ni paradis terrestre. Ni paradis terrestre. Murakoze cyane. Mbega Christian Savye asaba iki leta? Jewe leta mfashe nko mu by'imico kame nuko burya bushikiranganje ndazi ko ataburyo bwinshi bufise, nibuke gose kabisa, ndabizi aci imyaka myinshi dukorana nabo n'imigabo abakurikiye bose, ariko nsaba kimwe soutien moral, bagende baraba abantu bari kuri terrain bari sérieux baruzuye, hari nk'abantu nk'aba Masterend, abantu nk'aba Ding, n'abantu ngaha aye bazi ibintu byinshi, bashoye ibintu byinshi bishobora gushikana igihugu ahantu hatagira ko hangana. Mugabo dukeneye soutien beaucoup plus moral, kwa prouver ko abantu bari sérieux bahari. Sio nyene ibindi bizokwikora. Bakubwira yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nico gihugu ca mbere kirima kikorora, nico gifise umwimbu wa mbere w'ibiterwa, ariko bakubwira yuko industrie culturelle iruta uburimyi n'ubworozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Industrie culturelle bijya ibintu by'amafilme bakora, bijya by'abartiste, amahera binjiza mu gihugu mwana wa mama ngo aruta uburimyi n'ubworozi ciro zingahe. Ivyo mu Burundi turacari un peu vierge. Il suffirait rero yuko mwumvise ko Chameleone hari ikintu ngo agira azane ngaha, uyumvira ko abikorera iki. Twarumvise ko agomba gutanguza insamirizi na studio zimwe. Uyumvira ko ari iki, muri Bukatanganyika studios yakoze ngaha, uravyibuka. Ni hajya Chameleone paretse ko yaje ngaha muri 1996. Akaribu kiwe kambere yarabinganiye, je turazene na Chameleone arabituganirira, turi mu kiganiro mu isanganiro gutya, arakazana akarimbo umu DJ umwe ntavuze agaterera hajya 2-3 yarakwamiye ngaha ari kumwe na Fariaz, bagenda gusangira utwo kujya umumama araho yabagaburira nakubwira wari we. Yego Mama Solo niwe yagaburiye ba Fariaz na ba Chameleone muri iyo myaka 97. Urumva nukuvuga yuko Chameleone igihugu cyacu arakizi kandi yarabaye mu bukene bw'abarinzi nk'abandi, mugo bahageze habona yuko dufise talent uzobumbwira kujya je bariko barayivugana cyo mbona Tanganyika studio igihe batangurana nujya mugwi uri bukaziye ndimbo zasohotse za bavishu na Bobo mugwi wabo witwa Peace and Love, uramaze kumva izya qualité te ubwoba bari kumwe na Bashir Dia yagumye muri iki gihugu yabonye tanaduzuye ngaha. Nukuvuga rero Chameleone arazi Burundi azobikora kandi bizogena neza. Yego niyo jambo nashaka guhereza ko ndashimiye Ris News, naho mbona duke ungiye kwikurikirana neza, kandi umuyobozi wanyu umujene akiri muto mugaba afise ubwenge burenze, afise ayo plume yanditse ijambo mu gifaransa wo kwiruka igihe mva mu birigi hari kintu nashaka ko dukorana
mugabo nkumva ko je ndacanditse rogera aho ngeza ndamusigurire iyo projet ndacayifise yaciye hagarara mugabo ndifuza munze mumumbwire uti hari gigeze gutelefona arakubwa ukeneye amara bihagarika kuri izindi mpamvu mugabo ce n'est qu'une partie reprise mugani wawe nzoza tugikore hanyuma igihugu cacu umwese ayaporte tana yiwe hanyuma dushinga icumu mu makungu. Christian savye tubashimire cyane. Nanje ndabashimiye gose. Abakunzi ba Iris Exclusive. Aha niho ikiganiro cacu kigarukiye. Tubashimire cyane mwebwe mwabanye natwe kuva ku ntango gushika ku iherezo. Tubatumirira gukurikirana imbuga zose za Iris News. Jewe Ijire Ineza tubonane mu biganiro byacu byo hanyuma.